Reka ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno wa Mungu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu no mwaka wa 2026 tuyahere neza na neza hariya mu gihugu ca demokrasi ya Kongo, aho umukuru w'igihugu Chilombo Faci Beto bigaragara ko yari yahejeje gukubitwa kudeta iyo Imana itakinga. Ibi navyo bigahuzwa neza na neza gatanu kuri gatanu n'amajambo Paul Kagame yari yaraherutse kuvuga. Amajambo Paul Kagame yavuze nayo sayandi yavuze ibi bikurikira ngo ibihano birababaza. Nivyo ibihano birababaza, ntawo bideha ntawo vyanka kuko ibi bihano biza mu gihe kitari ciza kandi bikaza bitubabaza cyane bitubangamira. Ngo ariko nagomba mbwire abantu bose banezererewe bino bihano turiko turacamwo uno mubabaro buno bubabare turiko turacamwo, ngo nta mahirwe bafise kuko nabo nyene batagiye kuhateba, batagiye kumara umwanya munini y'abari kuri ubwo burongozi. Amajambo Paul Kagame akiyavuga directement benshi bace biyumvira ko yo bari karaho ubutumwa Donald Trump, kuko ikiringo ciwe murazimanda muri Amerika ni y'imyaka 4 canke akaba ari karashikiriza ubutumwa ku yundi mukuru w'igihugu wari we wese, cane binyuranye na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kuko yamaze ngo kugaragara ko yamaze guhabwa icizegwe cyo kubandanya aserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu matora higanirwa umukuru w'igihugu. Aha rero Paul Kagame karashikiriza aya majambo benshi biyumviriye Donald Trump, biyumvira Tshisekedi ngo ko yo bari mu munezero ntangere, ariko bikaba bitagiye kumworohera kuguma ku buyobozi. Nariga musanzwe muzi ko hariho abariko baragwanya ko bahindura ibwirizwa shingiro ariyo constitution canke ko Tshisekedi aguma ku butegetsi. Ngo nariga ngo Kivu yose irimo intambara, eka Kongo muri rusangi irimo uruhagarara, haba Kinshasa hari ubusuma, hari amatentative n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko tugiye kuraba muri le coulisses, tugiye kuraba cini muri ya makuru no gusesanguzi no kwimba kwa cane, twagiye gusanga Paul Kagame yari karavuga kudeta yari yateguwe neza na neza. Nusanzwe ari umwe mu ba garde mu ba generale ba garde républicaine canke mu ba generale basanzwe bari mu gisirikare gicunga uruja n'uruza canke ubuzima bw'umukuru w'igihugu eka bwa presidence muri rusangi. Uyu mugabo rero ni Ephraim Suwundi, n'umugabo mu maze imisi mubona kumbuga ngurukana bumenyi acishwa ko cyane mu magroupe canke ku ma post agenda atandukanye, aho bavuga ati uyu mugabo yahagaritswe inyuma yaho yasohoye itangazo ryuko hagiye kumvikana amasasu muri Stade des Martyrs. Benshi baba barabifashe hejuru ntibamenye gituma, ariko naganda babwire ko uyu mugabo yari yateguye icitwa kudeta canke guhirika ubutegetsi bwa Chilombo Faci Beto. Aya makuru akanya katworoheye turaza kubabwira n'ayandi makuru akurikira kubijanye n'imirongo y'urugamba, eka tubamenyeshe neza na neza ko umupaka w'u Rwanda wamaze kugagwa uhuza u Rwanda na Kongo. Amakuru ni menshi cyane mu burasirazuba, mu karere, muri diplomasi. Akanya kadukundiye reka tugaruke neza na neza mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV umumwe wese aho aherereye. Ndabipfuriza amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Ntirengagiza gukengurukira abasanzwe badahengeshanya kudukurikirana bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka Yase, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi, Amerika, eka no mu mfuruka zine z'isi. Ndabahaye ikaze, fata gatebe mwicare dukurikirane ubusesanguzi n'amakuru yo kuri uno wa munsi wa Mungu igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ntangure neza na neza ndabifuriza uwa Mungu mwiza kubemera uno munsi, kandi nizere ko igisabisho cagenze neza nkuko nako ndababwira mu ntangamarara. Amakuru yarakwiragiye kumbuga ngurukana bumenyi babona General Ephraim bavuga ati ira arrêté ngo yarahagaritswe, ariko benshi ntibamenya igituma canke imvo nyezina. Nimvo zoba zaragiye kumbuga ngurukana bumenyi sizo mvo nyezina, imvo nyezina nizi
tubazaniye. Ephraim nivyo yaratangaje ko hagiye kumvikana ngo amasasu muri Stade do Martyr. Iyo Stade ya Martyr muri Kongo abahazi neza na neza nakomanda babwire ko yegeranye na televiziyo y'igihugu, yegeranye na RTNC. Umve neza ko umugambi wari uteguwe neza. Rero kungena umugambi yari yawuteguye, umva ko byari kubera ngo kuri Stade de Martyr, hanyuma ngo akegeranya abasoda basanzwe bazi haga bagendana bagenzanya, ngo akegeranya abasoda asanzwe bazi bari loyal kuri Tshisekedi, badahemuka, babasoda babandi novuga ati ko bazi neza icari ico patriotisme, bazi neza na icari ico kubaha inzego narijya n'ijambo ry'Imana rivuga ati nimwubahe abarongozi kuko kurongora kuva ku Mana, kuko hariho abasirikare canke abapolisi usanga bayoboka umuntu ariko umusaya akago bagendesha uruhande rumwe uruhande rw'imbere rugaragara ko rumuyoboka rw'inyuma ruko gumviriza amabwire canke ruri muri kompro yo guhirika ubutegetsi. Ivyo vyama bibaho. Rero yari kwegeranya ngo abasirikare basanzwe bayoboka Tshisekedi neza na neza ijana kwijana, abadahemuka mutegere neza, ngo aba bose bakabegeraniriza ngo muri Stade de Martyr nka invitation nkuko boba bagiye guserukira ivyo. Bamaze kwinjira muri Stade de Martyr hanyuma bakaba bagize iki, babafatiyeyo babugaraniyeyo. Iyo yari imwe mu ma etape yari gukoresha. Ikintu rero catanguye kugaragaza ko bino bintu birimo igipfungu cinshi neza na neza nikihe. Muraza kumbaza Fleury le Patriote, none igipfungu catanguye kugaragarira hehe? Uyu mugabo bamuvumbuye gute? Uyu mugabo mu kumuvumbura kwanza yarakoze ikosa, ntiyakoze ikosa terke ikosa, ashobora kuba yabikoze exprès kugira ntibizana uruhagarara, ariko agasanga uko kutabikora, kuko ari ukuntu udakora ikintu kibaza ngo uragikingiye, kumva uko kutagikora niko gutumye ugaragara, ahubwo gutumye n'ivyo wari wanyegeje bija ahabona, ahubwo wari gufuma ubikora ukabikora mu bundi buryo muri nk'umu professionnel. Ivyo atakoze rero byamusarishije nibihe. Ikintu ca mbere atakoze uno mugabo General Ephraim niki gikurikira, ntiyabwiye rigatangazo naho twe twaribonye ngo umukuru wa Etat Major, ndavuga umukuru wa Etat Major, muravyumva neza, iyo nkuru canke ico gikogwa ntaco yarazi. Murumva hamakenga hera. Umukuru wa Etat Major akivyumva yaguye ngo mugahundwe. Utegere neza aho bamuvumburiye uno mugabo. Umukuru wa Etat Major amaze kugwa mugahundwe yavuze ati ibi bintu ko jatavyo nzi, iri tangazo ni gute? Mu minota masegonde makeyi bari batanguye gucana ko bahana makuru babazanya bimeze gute. Hanyuma undi muntu atabimenye ngo le chef de la maison militaire du président, umva na maposte no kuna na nomination no kungene bavyita ni nomenclature, kungene usanga ari chef de la maison militaire du présidence, muca mwumvangira no umuntu mu conseiller sinzi ho hariya mu sinzi abajejwe abasirikare bahariya mu mukuru w'igihugu. Uyu nawe nyene ibi ntavyo yarazi, ntavyo yamenyeshejwe. Murumva ko bitoroshe. Chef de la maison militaire du président, muraza kuza muri commentaire mumbwire neza na neza mu Kirundi uyu no muvuga gute. Uyundi muntu bigaragara ko atakintu na kimwe yarazi, ariho amakenga yagiye arakura kuko bagenda barabazanya ngo ni ministre wa défense, ministre de défense, nawo nyene ayo makuru ntayo yarazi. Murumva ko uno Ephraim, uno General Ephraim atari yavyoroheje, sinzi ko ari ubwenge yari yakoresheje canke kwari kugira yikingire babone biba. Ni General Ephraim Kabi Kariza. Yes. Amaze kumva ko mushikiranganje wo kwivuna abansa atavyo yarazi, muca mwumva ko kino kintu kitari coroshe cyane. Undi muntu atarabizi ni le ministre de l'intérieur chargé de sécurité. Ngo no mushikiranganje nawe nyene ntavyo yarazi. Undi muntu kandi atarabizi ni le gouverneur de la province. Aho hano byari kubera nibi bikorwa biza kubera mu ntara nziza ya Bujumbura canke mu ntara nziza ya Butanyerera canke ya Gitega, mutegerezwa kumenyesha gouverneur canke buramatari. Le gouverneur de la province ico gikorwa nawe nyene ngo ntaco yarazi. Kandundura rero aho byagiye gushuhira nuko ngo même le président lui-même n'était pas au courant, ngo n'umukuru w'igihugu ntiyarazi bigomba bibere mu gihugu ayoboye canke mu gihugu ciwe, dukoreshe rino jambo. Tshisekedi rero aba bose bamaze gukorana ubwenge bakiyumvira bakumva nta numwe abizi, baciye babona directement ko hari igikorwa kitameze neza. Umwe ngo acarirukanga aravuga ati ibi bikorwa biza kubera kuri Stade de Martyr. Stade de Martyr iri ku metero nkeyi cyane na
RTNC. Uyu mugabo ashoboye kuba ariko yoba agamije iki ko agiye gukorera bino bintu hafi ya stade ya RTNC. Ibaze ukungene amakenga yaje. Uyu mugabo rero bamaze kwegerana bose bakamenya ko ibi bintu biri farush bitameze neza, nimumenye ibintu yaragiye gukora uyu mugabo. Ngo yaragiye kugira iki? Organiser ngo entraînement militaire de simulation et accompagné des tirs à barre d'exercice. Yari mimenyerezo ya gisirikare ngo irimwo ngo nukurasa amasasu ya exercice ngo ou encore des cartouches blanches ngo ou encore des cartouches blanches au stade des Martyrs qui est à quelques kilomètres RTNC. Uno wa mbere yatanguye gukebwa aravuga ati ibi bintu bimeze gute ivyo bimaze kuba bimeze uko avuga ati ngo toutes les personnalités chargées de la sécurité du pays baratangaye bajya bose nabadondaguriye bose barumiwe baravuga ati ibi bimeze gute ko iri communique twebwe ataco tuza taruhusha yasavye atanu umuntu numwe yabimenyeshejwe. Baca amatohoza yirukanga rero baca baregeranya abo baregerana ku matelefone uri hagufi barahuye abatari hagufi bavuganye ku telefone baca basanga iki kintu kirimwo ikibazo ntangere mbere bose bacavuga ati iyi ni coup d'état agomba gutegura. Bavuga ababandanya bavuga ati après les enquêtes il a été constaté que son plan était de faire les choses de la manière suivante. Uko yari yateguye kubikora nuko gukurikira: rassembler toutes les militaires loyalistes au président de la République dans le stade des Martyrs. Nikora nababwiye mu ntangamarara ahejeje kubegeraniriza muri stade des Martyrs umva yaca bafata anotage baca bugara imiryango hanyuma bamuyoboka hejuru nimba ari n'amaroketo n'ibikoho biremereye batezwa kuba bafise agenda akavuga ati gumaho ibisigaye muraza kubimenyeshwa hanyuma. Uko ni projet ya mbere, uko ni plan ya mbere yari iteguwe. Ikindi naco yari gufata RTNC kuko hari hagufi uwo mugambi wari gukontrola RTNC ngo nama institution ari nécessaire muri ako kanya. Murabizi ko yo umuntu akubise coup d'état baraboha umukuru w'igihugu ni bari muri presidence bakamugaranirayo. Televiziyo y'igihugu nayo niyo bacisha kamakuru batangaza ko igihugu camaze gufatwa. Hanyuma ambavu y'ama institution canke ngo RTNC yari yateguye kugira iki ngo gufata control ya aéroport ngo swat vyari bibiri. Musanzwe mubizi ko hariho n'umugambi twari twarabashikirije canke umugambi wariko uranugwanugwa usanzwe uvugwa n'ubu kuko mu gihe utarashirwa mu ngiro uwo mugambi baba batarawuheba. Hari umugambi wo kuvuga ati Tshisekedi kugira ibintu bishoboke nuko Tshisekedi araswa canke Tshisekedi yicwa. Aya makuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi cyane aho bavuga ko hari inama y'Ubufaransa, u Rwanda ngo n'Ubushinwa bwa bwaripfuje canke bwa bwarakoze akanama kadasanzwe ko kurabukungene bikiza Tshisekedi kuko yananiranye. Ahari mu gihe n'abakongomani ubwabo baba ba diplomate baba abakongomani bamubona ko bafise uruvugiro canke baserukira abandi bavuga kuvaho Kongo yakabereye niho igiye yaronka umukuru w'igihugu w'imbiri bindwi, umukuru w'igihugu basi ashoboye no kubiza indugumba igihugu cy'u Rwanda kuko uravye ba Laurent Desire Kabila, ba Joseph Kabila n'abandi benshi ekana mu butu muribuka ko komplo yakozwe kugira kugwe ku butegetsi barabanyene Tshisekedi ahanganye nabo. Tshisekedi baramututse uko bashoboka kose ariko Tshisekedi n'umuntu w'umugabo ku rwego rwa diplomasi. Ibi rero aeroport yoyo rero niho hari ama tactique canke hari hateguwe ngo ikintu gikaze cyane ku kibuga c'indege. Kibuga c'indege vyari ibintu bibiri. Ikintu ca mbere cari ico kurasa ngo indege ya Tshisekedi ariko yururuka kuri aeroport. Bisigura ko yari meme strategy nk'iyo bakoze mu 1994 mu Rwanda bakorora indege yarimwo abakuru b'ibihugu babiri n'amareta yabo. Ivyarangiye Paul Kagame yita ngo harimwo ibiki. Paul Kagame ariko arabazwa kuri ico kibazo yavuze ati none iyo ndege muguma mumbaza yarimwo ibiki, ntiyarimwo bande, yarimwo ibiki. Ce ne sont pas des humains, ce sont des choses. They are not human, they are things. Okay? Rero byari byategekanijwe ko swat bayirasa babonye ko iyo strategy yo kuraswa idakunda bagaca bamusubiza inyuma hanyuma bagafata igihugu umukuru w'igihugu ca Congo RDC Tshisekedi Chilombo atari mu gihugu. Uko
niko byari byipanze ku kibuga c'indege. Yes, amakuru nayo ajanye n'ico cyo kuvuga ko uno mugabo Ephraim azwi ku izina rya Ephraim Kabi Kiriza yari yateguye gukorana canke gushira mu ngiro na Paul Kagame. Ibi byose rero bivahe, ibi byose ngo birimwo n'uruhara rw'Ubufaransa. Iruhande y'amajambo Paul Kagame yashikirije, Macron yarashikirije amajambo yumva ko aza kuvuga kubiri nibiva mu biro bigenda bitandukanye vya Donald Trump, biva mu kanwa ka Trump, biva mu kanwa ka Rubio, biva mu kanwa k'abasanzwe bayoboye akanama k'abakenguza amateka n'abashinga amateka biga ibibazo bijanye na Afrika, eka na babandi bafata ibihano cane ku bijanye n'ivy'ubutunzi. Macron yaravuze ati ntibibaze ko umuti ari uwo ndakotinga canke njejagure ndezime, ngo umuti wo gufatira ibihano Kagame, ngo ahubwo ngo umuti ngo ufatiye ibihano umuntu ntibigaragaza ko uba umushoboye, ahubwo umuti ngo nuwo kuraba ko ikibazo cegwa canke kijamwo na bose. Dimwe byaragaragara ko Macron ariko arasaba Union Européenne, musanzwe mubizi ko ariyo heruka gufata ibihano vy'uko igisirikare cy'u Rwanda kitaronswa ya mafaranga basanzwe bahabwa muri mission ya Mozambique. Benshi bariyumvira igituma Macron aguma agwa inyuma ya Paul Kagame, ariko reka ndababwire imwe mu bituma Macron agwa inyuma ya Paul Kagame. Impamvu zirashoye kuba zibiri. Impamvu ya mbere, musanzwe mubizi ko igisirikare cy'u Rwanda na Paul Kagame ubwiwe na Macron aribo basanzwe bakinidiri muri Mozambique yo gusahura ivyitwa magaze n'ubundi butare bugenda butandukanye muri Mozambique. Nabanda bibutse ko igisirikare cy'u Rwanda gicunze kampuni imwe nzima nini y'Ubufaransa yitwa Total Energy. Iyi Total Energy rero igisirikare cy'u Rwanda hariya niho gikorera ivyunguka, niho gisanzwe kivuganira rumwe na Macron. Cyo gituma Macron mwumvise agaragara asaba ko Union Européenne yosubira ikicara ngo bakaraba ko ayo mafaranga bo bandanya bayatanga kugira u Rwanda rubandanye ruhema neza. Narijya u Rwanda rwivugiye ko biciye muri Makoro hamwe na Olivier Duhungirehe. Makoro yaravuze ko amafaranga basanzwe bayadubura inshuro zirenga 10. Olivier Duhungirehe wavuga ati ayo mahera mutayaduhaye tuzoca tuvayo. Bisigura ko naho aya majambo yose bayashikirije barakeneye turiya dufaranga babeshe ngo bayagwiza inshuro 10, ariko sivyo na gatoyi, kuko nimba mugwiza inshuro 10 nimba mwahomba ni muveyo. Ni ibintu biri clair, nimba mwahomba ni muveyo. Muko muratakamba Macron ngo abasabire bakoreka ivyo bihano, murondera iki kandi muzi ko mwahomba. Mwafata amahera yogaburi ya bene gihugu, yofasha izo mfuvye abo bapfakazi, ikavuza ayo mavunja, ikubakira abo bantu mwose mwabomoreye, abo bantu mugwa murandagurira imyaka yabo nimba ari imyaka n'ibindi bigenda bitandukanye. Kubera iki mutokwegeranya amahera murunda ko hejuru ayo fwadisi mukayaha abanyarwanda, mbe hariya mungu kiki ko mwumva muhomba? Aho no hari point d'interrogation. Je to amajambo muvuga ntimuyabwira abana, kandi si ya kera mu 1990 siyo si yubu. Abantu bubu baraciye ubwenge, baricara hasi bakamedita, bakavuga Olivier Duhungirehe yavuze uko ejo no musavuze uko, Makoro Yolande yavuze uko ejo uno musavuze uko, Kagame yavuze uko muri 2024 2026 avuze uko. Les archives zirahari, ibi byose dukora hano kumugangurukana bumenyi birahari, bizokwama bihari gushika. Nico gituma rero ubu bavuga ngo bujya sibuno, bisigura tactique cyangwa technique mwakoresha kiriya gihe ubu ntizigifata iswa. Amakuru ahari nayo. Ikindi naco kivugwa ko Macron aguma gwinyuma ya Paul Kagame nuko Ubufaransa kuva Macron aja ku butegetsi yiyemeje kugira imigenderanire niza n'u Rwanda, na ryo Rwanda rwa rusanzwe rushira ku murongo wa mbere igihugu cy'Ubufaransa mu bafashije ngo mu gukora genocide mu 1994. Nico gituma Macron akiza yaciye atereka mushiki wabo Louise kuri francophonie avuye mu gihugu kivuga icongereza. Ibi bikaba byarateranije Canada n'Ubufaransa, ariko Macron kuko yaciye akoresha inoti byarakunze. Mbega bigiye kugenda gute ko haje Lumumba? Haje Lumumba, kandi nikigaragara muri diplomasi n'abatanga amahirwe sondage zihari nuko Lumumba ategerezwa. Narijya uno mugore mushiki wabo atavyorosha, dusanzwe tuzi ko hariya muri diplomasi y'abanyarwanda technique cyangwa tactique zikora ari zazindi. Tugumane turagaruse tubabwira bimeze gute. Scovia vyamurangiriye. Scovia amakuru avuga ko yoba yitavye muri RIB, nituzi ko yafunzwe canke atafunzwe, ariko turaje tubabwira igituma. Ariko uri nyuma y'ibi vyose ni Olivier Duhungirehe.
gumana natwe 5/5 nimba utaragira sabone cyangwa subscribe vyondaho ku gakengeri hanyuma ugire j'aime na commentaire usangize na bene wanyu n'abasanzwe bakunda gukurikirana amakuru y'akarere n'isi muri rusangi kugira tumwe twagura umuryango wa Flow Podcast TV. Nonge nafata kanya nkengurukira mwese mwagize effort kugira dukwize ibihumbi 200 by'aba followers. Ndabakengurukiye cyane, mugire umunsi mwiza wa Mungu, mugire aho muba mwubahwa. Ciao ciao.